ntara ya Burunga ni honorable Bonyibuka Parfait yavukiye muri komine ya Mpinga Kayove ya kera umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'icenda. Uno munsi ni umushingamateka afise impamyabushobozi Master 2 yize kuri IRB. Aha yaronse diplome ya Master 2 mugabo imbere yaho yize kuri Université y'u Burundi muri science économique. Yaronse diplome ya licence imbere yo kuja muri Université y'u Burundi yari yagize séminaire moyen do Mugera yakuye diplome des humanités complète na certificat d'homologation. Ivyo yakoze sibike muri ivyo kuvuga ko yari DAF wa université kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda n'icenda gushika mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika uno munsi secrétaire général chargé de la planification des finances et du développement kuri université nyene. Yarabaye perezida w'amajiri atari make y'amamemoire, akongera akaba na enseignant assistant kuri iyo université, akaba na encadré évaluateur des rapports de stage. Yarabaye membre du conseil national de la communication kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Araba umudepite à l'Assemblée nationale du Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika uno munsi. Yaranabaye arafise n'ifindi dukorwa novuga izo activité ponctuelle asanzwe akora, akigisha formation à leadership na management n'ibindi.